mwami Imana nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane utugiriye neza ko wongeye kuduhuza muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, kugira ngo twongere tuganire muri rwa rukurikirane rwa bya biganiro byari byaragoranye ko tworonka akajya ko kubishikiriza, ariko uyu mwaka ukaba utwemereye mwami Imana. None rero ndakwinginze ngo ubane natwe, umuntu wese agiye gufata umwanya wiwe umugendere, umuganirize, uvugane nawe iby'ubugingo, umwigishe kandi umutahuze. Nanjye ngiye gushikiriza bino biganiro, nanjye ngiye gushikiriza ano majambo, urangirira neza, urandose ibyo nkwiye kuvuga, urankonekita mu mavuta yawe kugira ngo ibyo mvuga bibe ibintu byumvikana, bibe ibintu bikonvenka imitima y'ababyumvise, bibe ibintu birimo ububasha n'ubushobozi bwa mpemu yera. Amajambo yo kwishuri yonyine ntaco yomara, amajambo twamenye kubw'ibyo twagiye turacamo yonyine ntaco yomara, ibyakenge k'abana b'abantu ntaco vyomara, ariko ibyawe bimanutse bikavangana n'ibyo ugomba gukoresha uciye muri twebwe, byoca bigenda neza, byoca bihembera imitima. Nakoze kuri Imana turi mu gibita kuva ko byose biri kure yacu, n'izina ryawe gera Kristo Yesu natubisabye, amen. None rero bene data, dusoma aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere, dusoma duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 24. Havuga ngo indanzi y'amajambo ivuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Dusome: ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpemu yera. Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo, ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kiwe kubavugishwa n'Imana, kubavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda, ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye arabyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Imana yacu nihimbazwe bene data, bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nta n'amajambo dusomye tugomba kwishimikiza, tugomba guhagarara ko muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno nako cejo harenganye twabonye ikiganiro, ikiyago cabaye hagati ya Mariya na marayika Gaburiyeli, aho marayika Gaburiyeli yari yagiye kwa Mariya, agendeye Mariya. Imana yacu nihimbazwe. Twarabonye ko Mariya yemereye Imana ngo ishitse umugambi wayo mw'isi imukoresheje, naho byabonekana ko bigoye kwemera. Ndibutse yuko Mariya yari yimirije kubakana urwiwe n'uyu musore ava mu muryango wa Dawidi yitwa Yosefu, kandi ngo bibonekana ko yari yamaze kumukwa, kuko na Bibiliya ngaho ivuze ngo yarakowe n'uwitwa Yosefu w'umuryango wa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Byari bigoye rero kwemerera Imana ngo abyare, asame inda yindi adatewe na Yosefu umugabo wiwe yamukoye, bimirije kugira ubugeni. Sinzi igihe cyari gisigaye kugira ngo bagire ubugeni. Ibi bintu rero kubyemera ngo yemere gutwara inda, novuga ngo yigitwarire kubera yuko mu buryo bugaragara nta mugabo yari afise, ntiyari bwarushikemwo, bari bimirije kubaka. Rero muca mubyumva yuko kubyemera
byategerezwa kumukwegera akarambaraye, kwemera gutwara inda adatewe n'umugabo wiwe Yosefu yamukoye, yatanze inkwano, yatanze igiceri cyiwe, munyemerere mvuge gutyo. Ibyo bintu byarumvikana neza ko bitegerezwa kumukwegera akarambaraye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Aha ni mu gihe rero iki gihugu naco amategeko yaco yavuga yuko umuntu yagiriwe n'ikintu nk'icyo cyo gutwara igitwarire, mbere niyo afashwe asambana bamutera amabuye. Murabizi ko n'igihe Yesu yari akiri mu isi bamuzaniye ngo umugore ngo afashwe asambana, ariko ahantu bagiriye amakosa bazanye umugore wenyine, nkaho umengo bamufasha ariko aragira masturbation kumbure, nkaho umengo bamufasha ariko arisambanya, ariko yari yafashwe afise uwo bariko barasambana. Rero kubera yuko imico y'ico gihugu ico gihe novuga ngo yacinyiza abagore, novuga ngo abagore nta jambo bari bafise, nta gateka bari bafise. Muri ibi biganiro birenganye twarababwiye yuko na rusansuma zibaye baharura abagabo gusa, abagore n'abana batabaharura. Urumva yuko novuga ngo abagore nta jambo bari bafise. Rero umugabo ngo baca baramurekura bazana umugore, baza rero kubwira Yesu uyu twamufashe asambana. None rero urazi ko ibyagezwe bivuga ngo uwo muntu tumwicisha amabuye, none weho bivuga ko iki? Imana yacu nidutabare, ariko ndashima Yesu yaruciye neza kandi byagenze neza. Ayo makuru nayo duhava tuzamwo kubera ko si inyigisho za Noheli byari byitayemwo mu ntunge. Rero Yesu iki gihe rero cyo kuvuka kwiwe, nk'uko twabivuze mu biganiro byarenganye, abamarayika bagize uruhara rudasanzwe kuko bakoze igikorwa cyo kuba abamesaje, igikorwa cyo kumenyekanisha ubutumwa bw'uko yavutse. Mbere ngo n'inyuma yo kuvuka kwiwe, igihe cyose habonetse umugambi wo kugomba kwica cyangwa se kubangamira ugukura k'uyu Yesu, abamarayika ngo babyifashemwo neza, bakaza baratanga imburi. Rero Mariya ibi bintu byategerezwa kumukwegera akarambaraye, yategerezwa guca ahanisha igihano cyo gupfa, bakamutera amabuye, nuvuga ngo bakamuhenurira mu rusumanyenzi ahantu mu manga, bamuboheye ku rusyo akazogwiyo. Imana yacu nidutabare. Rero twarangije kijya kiganiro c'agace ka mbere tubonye yuko Mariya yemeye kugira ngo Imana ishitse umugambi wayiciye kuri we. Rero ku bantu mwakurikiranye kijya kiganiro cyose nyine cyagenze kandi nanjye cyarangyoheye, nahari byo nagishikirije. Rero abantu bakurikiranye kijya kiganiro mwo kwibaza ibibazo bitari bike, aho mwo kwibaza muti mbega yemwe ko Mariya yaraye yemereye umumarayika, akamwemerera umumarayika Gaburiyeli ko agiye gusama iyo nda, akabyara uwo mwana w'umuhungu, bakazomwita Yesu wanashaka. Mbega yemwe Mariya biraherera hehe ko yaraye yemeye gusama inda kandi afise umufiyanse yamaze no gukwa, kandi mu bwoko bwacu icyo kidashoboka, kitabaho yuko wofatanwa imbanyi usamye ahandi kandi wimije kugira ubugeni bamaze no gupfa. Mariya none yemwe ko yaraye yemereye umumarayika, akanavuga ngo ehe ndumugurano w'umwami Imana, nanje bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ko yarayavyemeye, kabaye yarayavyemeye, none biraherera hega yemwe bigenda gute? Mbega muri kino kiganiro muhava mutubwira iyo biherera, muhava mutubwira ingene byagenze, byavuye bigenda gute, byavuye bikurikirana gute? Ku bantu bagisozereye bakacumviriza bohava bibaza ibyo bibazo, kumbure nimba batarasoma no makuru muri Bibiliya, kuko birabaho umuntu ugasanga nibyo yacumvirije mugabo izi nkuru zo muri Bibiliya mu by'ukuri akaba atazizi. Hanyuma kandi umuntu yokwibaza ati mbega none yemwe aho bukera
Yosefu yakoye Mariya, yarungitse intumwa zo mu muryango wiwe bagatanga uburyo, bagatanga inkwano. Aho bukera kabiri rero Yosefu agaca abona Mariya afise imbanyi mahero igereza hariya, kandi imbanyi atari yiwiwe, ni ukuvuga Yosefu. Mbega yemwe Mariya bizoca bigenda gute? Ubwo ntibazoca baheza, bizogenda gute? Mbega azohava aca arihisha inkwano? Mbega yemwe Mariya mwomenyera bizoca bigenda gute? Aho bukera kabiri Yosefu akamufatana inda yakuye ahandi, yasamye ahandi. Imana yacu nidutabare. Umuntu kandi yokwibaza ati mbega yemwe ko tuzi atawuhisha umwotsi inzira ikirasha, naho byakabaye, naho byigeze kuba aho bikunda kuhisha umwotsi inzu irikirasha. Wumvise ngo inzira ikirasha, nta kuntu na kumwe bashobora guhisha umwotsi inzira ikirasha. Kandi ko tuzi yuko atawuhisha inda yayisamye, ko atawuhisha imbanyi yayisamye, ipfa gukorokerayo ikura, novuga ngo ntiyasaze, womenga ahubwo n'umurima waronse ifumbire, waronse yangere. Ubona mu minsi mikeya, mu ndwi nkeya, mu mezi angahe ngiyo yagiye ahabona. Ko atawuhisha inda yasamye, ko atawuhisha umwotsi inzira ikirasha. Mbega Mariya azokwirwa hehe? Aho bukera kabiri bene umurango, Barundi, abanyagahinga, uwurenganye wese n'ugiye kuvoma, uwo bahuriye kuvoma, uwo bahuriye kumbure gusenya, kumbure uwo bahuriye mu isoko, uwo bahuriye mu botike, uwo bahuriye muri alimentation. Mbega yemwe Mariya azokwirwa hehe mu maso ya Barundi? Bizogenda gute? Bizoherera hehe? Mbega yemwe nazomaramara, nazorya ivyatsi, ntibazovuga ngo tera iyo sema, ntibazovuga ngo uwo muntu ni kivume, ntibazovuga ngo uwo muntu ni kimenabanga. Mbega yemwe Mariya azokwirwa hehe? Azohungira hehe amaso ya Barundi? Mbega amajambo azovugwa yemwe bizogenda gute? Iyo abari nko muri kino gihoho hariho amarezo sosiyo, umuntu yakuvuga ati mbega yemwe uruvugo Mariya azorukira. Mbega yemwe azokwirwa hehe? Azohungira hehe? Ko amakuru yo ku mateleviziyo azoba avuga uyo muntu yasamye inda kandi atayitewe n'umuntu, ngo ari inda y'Imana. Mbega yemwe Mariya azokwirwa hehe? Twokwiyumvira ngo mbega yemwe amakuru yo kuri Facebook azoyahungira hehe? Mbega amakuru kuri Instagram, mbega ibinyamakuru byo mu karere azobihungira hehe? Mbega yemwe Mariya ntazokwambara ibara, ntazoba yambaye ibara. Yemwe karabaye, mbega bizogenda gute? Imana yacu nidutabare. Abandi bokwibaza ati none ko twamaze kumva yuko ibyagezwe bya kino gihugu ari ibyagezwe bigoye kandi bihanisha umuntu nk'uyo nka Mariya, umuntu ibyo byabaye kuri Mariya cyo gutwara inda y'igitwaye kandi yaramaze gutangirwa ko inkwano, uko twumva ko ibyagezwe by'igihugu cyabo bibahanisha igihano cyo gupfa. Mbega yemwe bizogenda gute? Ibi byagezwe azobihungira hehe? Azokizwa niki? Azorokoka gute? Imana yacu nidutabara. Bari nabo bakubaza ati mbega hoho ya Mana ya Mariya, twite ya Mana ya Mariya, mbega ya Mana ya Mariya yemerera bya bindi, akemera agaheba amagara yiwe, akemera agaheba n'ubwanwa agasheta gatwe, akemera kwiyahura, akemera guheba amagara yiwe kubwo kuyigamburukira, akayemerera. Mbega none iyo Mana yoyo yoba igiye kumuheba, yoba igiye kumurekera muri ibyo, yoba igiye kumutererana? Mbega yoba igiye kureka uko nyene ngo bigenda uko nyene? Mbega karashize ingani ngo Imana ite mu kaga Mariya
imumaramaze imutetereze. Uyu mwana n'ingene yari akiri ikibondo, yari akiri muto, yari yagiriwe ubuntu. Muri kino gihe ntibyoroshe kuronka uwuza kugusaba, muri kino gihe ntibyoroshe kuronka umufiyanse, muri kino gihe ntibyoroshe kuronka uwo mwubakana. Wewe yari yatomboye, yari yagiriwe ubuntu. Natwe twari twumva agashari nk'abige mu November b'ico gihe, natwe twari twumva tunundiwe kumva yaronse urugo, twiyumva tuti natwe tuzoronka urugo ryari. Mbega yemwe muri kino gihe ingo zigoye kuronka, Mariya none Imana ivyiwe igiye kubireka uko nyene, igiye kumureka uko nyene kugira ngo kadoda kiwe gapfe, gapotere, kagende amazima yongo, imurekere uko nyene apfe atagize ubugeni, ahubwo ubugeni bwiwe bupfe, urubanza rwiwe rupfe. Imana aho nyene karashize ingani by'ukuri yamaramaje kumureka kugira ngo akazoza kiwe gahagararira aho nyene, apfa atagize mariage. N'ingene yari yimirize mariage, n'ukuntu mariage iryoha. Urazi iyo bariko baravuza za bibi noneho by'ukuri Imana iravyihojeje ga yemwe, n'ibirori byari vyimirije ahanye n'Imana by'ukuri igiye kubireka uko nyene. Yemwe nimureke n'ukuri n'agatangaza. Niho bavuga ngo ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Ibintu bibaye kuri Mariya ndumva bigoye, ndumva biteye agahinda, ndumva biteye umubabaro, ndumva yaba ari jewe ngira ngo sinzi yo nari gukwira, sinzi nyene umuntu yokwiyumvira byinshi, yobaza byinshi, yokwibaza byinshi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi b'ubutumwa bwiza, Imana umuremyi w'ijuru n'isi nta na rimwe yigeze ikora ikosa nk'iryo. Imana ntiyari gukora ikosa nk'iryo ngo ireke Mariya, kuko Imana ntiyigeze n'umunsi wa rimwe ita mu rudubi umuntu ayikorera mu mwemu no mu kuri. Iyo umuntu yemeye kuyikorera mu mwemu no mu kuri, iyo umuntu yemeye kuyishikanira, iyo umuntu yemeye guheba amagara yiwe, Imana nta na rimwe byigeze bibaho ngo ite mu rudubu umuntu nk'uwo. Kandi Imana ntiyigera ita mu kaga, eka haba namba. Ibyo naho byakabaye, nta naho byigera biba, nta na hamwe bizigera biba ngo Imana ite mu rudubi, ite mu kaga, itererana umuntu ayizigiye, ayigamburukiye. Imana yacu nihimbazwe, kuko Imana inzira zayo zirenga igihumbi, inzira zayo ni nyinshi cyane. Ni Imana itabura uko ibigenza. Iyo ihisemwe gukamya akagezi kamwe, iba yateguye akandi. Iyo ihisemwe gukamya akagezi kamwe, iba yamaze kugurura kandi. Imana yacu nihimbazwe. Iyi nzira yugaye iba yuguruye iyindi, ibizi ingene byose bizogenda. Mu gihe twebwe tuba tubona kumenga ubwacu buraheze, mu gihe tuba tubona kumenga ibyacu bigiye kugarukira ngaho, ariko iyi Imana yoyo iba yaretse ngo iyi nzira y'abari witeze gutabarwa yugagwe. Burya iba yayiretse hariho iyindi yamaze kugurura, nubwo amaso yawe yoba atarayibona. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi muri kano gace ka gatatu kavuga ngo umumarayika kwa Yosefu. Imana yacu nihimbazwe.